Ntanguye kubasuhuza abakunzi ba Ivyacu TV nkuko nyene twama tubikora, nta kindi tuba tujejwe atari kubaha ibintu biri ku mwanya, tukabaha ibintu bimeze neza. Uno munsi nkuko twamye tubibabwira, tugiye kubabwira ubuzima bw'uno muhanzi asa n'uwudasanzwe cane muri East Africa, ariwe Diamond Platnumz, umwe mu bahanzi ugerageje kumuraba igihagararo ciwe ari umuntu adasanzwe kandi aronka agafaranga kenshi. None umuntu aba afise amatsiko, aba akeneye kumenya ati none yakuze gute, yabayeho gute, kugira ngo ashike ngaho vyaje gute. Uno munsi rero nivyo tugomba dukore. Ico nabanda kubwira nuko boragira subscribe ngaho kuri channel ya YouTube yacu, kugira ngo uzohora ubona ibintu biriya vyerekeye ibintu bivugwa cyane mu muziki canke muri culture ya no muri East Africa ndetse no mu Burundi. Diamond Platnumz no kubwira yuko yavutse itariki zibiri ukwezi kw'icumi 1989 avyagwa na Sanura Kasim hamwe na Nasib Abdul, avukira ku bitaro vyitwa Amani Hospital biri mu muji wa Dar es Salaam. Ariko Diamond Platnumz ntiyabashije kumera nk'abandi bana, kuko amaze kuvuka harabaye imijyane mu muryango, biba ngombwa yuko Diamond Platnumz akita, hanyuma se wiwe arongorwa n'uyundi. Diamond Platnumz aregwa na nyina wiwe gusa ariwe Sanura Kasim. Diamond Platnumz baciye bavaho baja kuba mu karere kitwa Tandale, akarere nk'agaherereye mu burengero bw'umuji wa Dar es Salaam. Diamond Platnumz abana na nyina mu nzu y'icumba kimwe na saro ariho baba. Diamond Platnumz kubera ukubaho nabi bahisemo gukotesha akazu bari babayemwo, baza kubana na inakuru wabo. Ariho Diamond Platnumz yatanguye kwiga abana mu nzu na nyina na inakuru wabo. Umva yuko bwari ubuzima butoroshe. Nyina wiwe nta kindi yakora, yazarazinduka agenda ahasurenga nyene mu gisagara, hanyuma akagira ngo aronke ico afungurira umuryango, mu gihe se wiwe nawe yari yarongo yundi mugore kandi bari bibereye mu buzima bwiza, mu buzima butagoya. Arivyo vyatumye gushika none munsi Diamond Platnumz na se wiwe basa n'abadahuza cane, basa n'abatameranye neza cane, ubona yuko hatarimwo ukumvikana gukwiye nkuko biba bigenda kuri nyina wiwe. None Diamond Platnumz yagiye akura gute, yagiye ashika ahageze gute no munsi nkuko nabibabwiye. Gira subscribe niba utarabikora, tugende. Diamond Platnumz mu 1995 niho yatangura ishuri, atangura umwaka wa mbere mu gace ka Tandale, aho nakubwiye yuko yakuriye. Hanyuma mu 2000 Diamond Platnumz yarageze mu mwaka wa gatanu. Yari umuntu ari très brillant, yari umuntu nyene ashoboye, kandi Diamond Platnumz yari umuntu yatanguye kwiyumva mu muziki, atangura kuzarasubiramo imiziki y'abahanzi bari bavumye ico gihe, babana na Zoro, ba Mr Nice n'abandi bantu bamboni. Diamond Platnumz babona yuko vraiment ari umuntu ari très brillant. Nyina wiwe niho yamugurira CD kugira ngo azarumviriza izo ndirimbo, ko yarabona yuko ari umwana ari talentueux, ari umwana vraiment ariko aravyumvamo cane. Mu mwaka wa 2002 Diamond Platnumz niho yarageze mu mwaka w'indwi. Diamond Platnumz rero acatangura kuzariyandikira imiziki yiwe, kuko yo wumva mutara yifo yuko utangura kuyimanifesta, utangura kuyerekana, utangura kuzurerekana nyene ko bimeze. Diamond Platnumz rero mu 2002 niho atangura kuza ariyandikira imiziki yiwe, azaritabira ibiteramo, araba kungene bagi bimera, bimera. Muri ico gihe nyina wiwe nawe nababwiye yuko baba mu nzu, baba ahantu hatameze neza kandi iyo tari bisanzuye. Diamond Platnumz rero mu mwaka wa 2004 Diamond Platnumz ageze mu mwaka wa 8 yavuze ati reka ndabihebe nihebera umuziki. Nyina we naho yaguma mubuza ati mwana we niwige, niwo wamara kwiga uzokora umuziki bimeze neza, hanyuma bikunde ushike kure, kuko amashuri afasha cyane kugira ngo uwo muziki wawe uyemera ko uzoshika imbere. Diamond Platnumz amaze guheba ishuri byagenze gute? Yategezwe guhasurenga nyene mu buzima kugira ngo ibintu bimere neza, arondera kungene yo kwinjira muri studio. Niho yatangura kuzarakora ku matelefone, hajya bagira amafax kugira ngo ronka amafaranga, agenda yegeranya umucanga, agenda kugurisha ahantu bariko barubaka kugira ngo amahera
akaza aradandaza imitumba, akagenda akarangura mu isoko impuzu, hanyuma vyaca akagenda akazishora, akarangura ibirato, hanyuma akagenda mu gisagara akabitembereza, agapiga amapica ku bugeni, hanyuma akagenda akayogesha. Nabwiye yuko muri ico gihe yararezwe na Sanura Kasimu, yari nyina wiwe gusa, ari ubwo buzima bari babayemwo. Nawe kubera yari yahevye ishure yategezwe kurondera amafaranga nyene y'ishure kugira ngo ashobore kubaho nkuko nabikubwiye. Kagenda akagurisha vocha no kuvuga amayinite kugira ngo aronke amafaranga. No kubwira kandi yuko Diamond Platnumz vyashitse urupeta mama yiwe yambara rwa rw'inzahabu yari yaragiriyemwo ubugeni, Diamond Platnumz yarufashe ararushora arugurisha, bamuha amafaranga. Hanyuma yinjira muri studio, bamubajije bamubaza ati wewe urupeta rwagiye he? Diamond Platnumz avuga ati kabisa twarantakaranye. Diamond Platnumz arinjira muri studio akora ururimbo rwa mbere gwita Toka Mwanzo. Niko rurimbo rwa mbere Diamond Platnumz yakoze, ariko nakubwira yuko urwo rurimbo rwa mbere naho yarukoze ntabwo rwashoboye gushika kure, ariko kubera ko yiyumvamo ya esprit, abantu baramurondeye baravuga ati uno mutipe arakomeye, uno mutipe ni umuntu adasanzwe, afise impano idasanzwe. Barondera aronkeraho connection, naho urwo rurimbo rwiwe rutashitse kure, naho bitakunze yuko arumenyekana. Muri abo bamurondeye harimwo umuntu yitwa Chizoma Pene yaramurondeye, barondera kugira ngo bakorane album, naho bitakunze yuko ikora, naho bitakunze yuko ishika imbere, naho bitakunze Chizoma Pene. Ariko Diamond Platnumz ntiyarevye kudodora, no kubwira yuko hari gihe yadodora ku muntu yarakomeye cyane yitwa Papa Msifa. Hanyuma Diamond Platnumz aramudodora akavuga ati je ndakeneye vraiment kufasha kuko jewe ndafise talent. Hanyuma niho yambwira ati Peti, ejo ho bukera muzozanane na mama wawe, hanyuma mwandike ikete nimba ukeneye koko ndagufasha, hanyuma bizogenda neza. Hanyuma sambiri muzoye mushikiriye. Diamond Platnumz ntabwo yigeze acika intege, ahubwo uko yiyumvamo ikintu kandi yarakeneye yuko ikazi kiyo gashika kure, yarazindutse mu gatondo aragenda. Hanyuma agiye Papa Msifa mu kwezi kwa kane araririmba, aravuga ati Peti yangu wewe bado ntiharagera kabisa yuko nyene wewe umuntu yo gufasha. Avuga ati genda usubiremwo wiyumvire ugorora ijwi, hanyuma bizogera. Ariko Diamond Platnumz ntabwo yigeze akatatama canke sengo yumve yuko gaheze, ahubwo yarasubiyeyo. Hageze mu kwezi kw'icumi aragenda kandi hanyuma aramwumviriza. Diamond Platnumz amwumvirije aravuga ati bado Peti subirayo kandi. Diamond Platnumz ntabwo yigeze acika intege, amubwira ati wewe mu kwezi kwa kane bizokunda uze tumvirize yuko uzoba wagize amelioration. Diamond Platnumz ntabwo yigeze acika intege. Mu kwezi kwa 10 yaragiye asanga ico gihe Papa Msifa yarahinduye akarere, yagiye kuba ahandi. Diamond Platnumz nyana gumhasringa biramugora gose ibintu nyene by'ubuzima, namwe murabizi, ariko ntigeze acika intege, ahubwo byamuhaye ingufu zo gukora. Ico gihe nabwo yiko yari yarakoze ururimbo rwitwa Toka Mwanzo. Ico gihe rero yari yatangwe kumenyekana mu karere, yari yarakundanye n'umukobwa yitwa Sala Sadiki, ariko bakundana. Yavuga ati uno ni wo gufana kuzika. Mugabo Sala Sadiki amaze kubona yuko Diamond Platnumz nta kintu nyene ntaho biriko biraja, Sala Sadiki yari yaramutinze aramuheba. Ariko Diamond Platnumz niho yandika ururimbo nenda kamwambie aragwandika. Igihe kiraza, ibihe bindi Diamond Platnumz arihebura, ariko ngo ibintu byose bizira igihe. Ari mu kwezi kwa kane niho muhira iwabo bategwa n'umuzurira, hanyuma biba ngombwa yuko aza ahantu ahindura karere akaja kuba ku yundi muntu, aho byari gukunda kugira ngo ashobore kubaho. Hanyuma niho kwibaraguza vyagize akamaro, aririmbira umugenzi. Nawe avuga ati ngomba ndagutware ku muntu yitwa Kasimu Lajanto. Ariho Diamond Platnumz bajana, asanga aho kwa Kasimu Lajanto hariho na wa mukobwa bakundana yitwa Sala Sadiki. Hanyuma amwumvirije ubwa mbere, aravuga ati Peti
kumbe ufise impano imeze nk'uko. Hanyuma niho Diamond Platnumz baheza bakinjira muri studio bagakora ikintu ca mbere caje ari ikintu gikomakomeye, ndetse na Papa Musifa yashimye bakora ururirimbo rwa mbere Diamond Platnumz yatangwe kumenyekanirako, namwebwe mwatangwe kumenyerako, ariko yitwa Nenda Kamwambie. Hanyuma haciye iminsi akora uburundi rwitwa Mbagala, haciye iminsi akora urundi rwitwa Nitarejea barimbanye na Hawa. Diamond Platnumz atangura kuvuma uko tinone akazi k'umuziki kagiye gakura gute, ubu afise amafaranga angana gute, ati ubu akora gute, yinjiza gute, abantu bakoranye bangana gute, yakoze he. Ibyo byose nivyo muzohora muza murakurikira mu gice kizokurikira. Kandi abenda kibatumirira ico no gusana wasaba no ko muza muragira subscribe kuri no channel yacu kugira ngo ibintu byose bizogende neza. Ndabashimire cyane kubona mwashoboye kuba murakora. Nawe ndagusabe yuko utoshika intege kuvyo urimo, ko numva yuko na Diamond Platnumz ari umwe mu bantu batacize intege, ahubwo bagumye bakora, kuko ururimbo rwa mbere yakoze rukamenyekana. Murumva iyo nzira y'umusaraba yaciyemwo ni inzira idasanzwe, ari ururimbo Nenda Kamwambie. Ndabashimire cyane. Nababwira kandi yuko Diamond Platnumz kugira ngo avume kandi ariko yarinjiye mu rukundo n'uno mukobwa yitwa Wema Sepetu. Yari umukobwa akomeye gose, yabaye Miss Tanzania mu 2006. Ico gihe yama mu binyamakuru kandi urazi ko bakunda gahiye. Diamond Platnumz yarakora kandi yararonka ibiteramo byinshi, yaronka amafaranga. Ariko ivyo byose reka tuzovyinjire mu mizi mu gice ca kabiri, muri part ya kabiri, kubera nyene ubu tubona yuko akanya katurega mu gice ca kabiri. Ndabatumiriye muragira subscribe kuri channel yacu, ukabushimishijwe ukubite jeme, utadashimishijwe ugire dislike, nta ngorane bitwaye. Mukabushimishije kandi ugire share abandi babibone. Nkunda gusaba yuko utokatatama kuvyo urimwo, kuko n'abandi bose biraza, kandi iyo bije bizirigiye, kandi iyo bizigiye biraryoha. Nawe aho uri ntugire ubwoba, ejo ni heza. N'abandi sije bavukanye, murazi yuko Nasengiyumva François bakunze kutazira igisupusupu yateye imbere ku myaka 50, kandi ubu ari umwe mu bantu bakomakomeye kweri, tuvuga yuko